Amis Asman, Yego. ni kizigenza wa Flambeau du Centre. Ndakuramukije? Yego nanjye ndabaramukije. Uri umukinyi benshi bavuga ko witonda, nivyo? Ko ari abantu babivuga reka tubyemere uko. Wibaza uko vyoba biva kuki? Ngira vyoba bivana n'ukungene nitwara ndi mu kibuga. Ahanini nico. Mukunze kuboneka mu mashowbiz cyane. Yego. Vyoba biva kuki? Bon, novuga yuko niyo style de vie nikundira. Inyifato y'ubwitonzi ku mu mediatere mu mupira w'amaguru yashika bagakubitana ibica mu rundi, ariko jewe ubwanje reka mvuge ku ruhande rwanje nta n'umunsi warimwe ndabona ushwana, nta n'umunsi warimwe jewe ubwanje ndabona bakwereka carton rouge. Sizi ko vyoba bimaze kuba bihari ari carton rouge. Oya ntibiraba. Oya. None kubera iki abamediatere kenshi bakina igica mu rundi? Yego. Kuki wewe bitaba gutyo? Bon, novuga yuko uravye n'ukuntu football ubu iriko evolue. Ndibaza yuko abamediatere bakubitana ibica mu rundi ubu basa n'abariko barahera. Uravye na style ya Guardiola ubu abamediatere akinisha kenshi, ba Rodri, ba Busquets yakinishije, bose ivyo bintu ntashobora kubabona. Ni deux touches. Ni deux touches. Nta mwanya wa contact. Oya. Kandi biranafasha kwirinda kuvunika kenshi. Umaze imyaka itari mike Yego. uri muri equipe ya Flambeau du Centre. Yego. Niki bo barakubonyemwo kumara uno mwaka canke niki we wabonye muri Flambeau Yego. utabonye mu yindi migwi? Novuga ahanini nasanze objectif bafise nizo jewe mfise bihuye. Nico gituma nakunda no kuyeparpilla mve mu rujya mu ngenda ahandi, kuko intumbero bafise niyo mfise, nibaza ko ari ico kimwe. Ubwo si kubera yuko Flambeau ikunda kuronka amenyereza bakina iyo style doje kumbure wowe ukunda mu muciro Dodi bose Omar Nakagero ni ball position. Yego. Ubwo igihe azoza umumenyereza asaba ivya box to box, asaba yuko muba fort defensivement, ntibizokunda rero bumva ati harageze ko ngenda. Bon, nibaza ko muri football igihe cyose umuntu yiyadapta bivanye na situation abarimo. Ndibaza haje uwundi mumenyereza afise style doje itandukanye n'abamaze imyaka bahaciye muri Flambeau, bizonsaba naje kwiyadapta. Yego. Igice cya mbere ciganwa gisa nkaho cagenze neza, reka mvuge gutya, ariko si cyane, sinzi ni neza canke si neza. Reka wo nyere uvyivuge. Novuga yuko ni neza ariko si neza cyane, kuko uko twatanguye nabi. Imigwi novuga entre guillemets mito mugabo si mito yaratugoye cyane kandi ku kibuga cy'iwacu. Mugabo ukungene twahereje i Fazale nibaza yuko ari neza cyane, kuko imigwi vyitwa yuko ikomeye nyinshi twarayitsinze kiretse Rukinzo twanganije gusa. Aho nyene nyibukije ikintu gikomeye. Kuki iyo kenshi ndabaravye ko naravye amace atari make twita yuko ari manini canke ya migwi ikomakomeye ifise izina, rero nashaka imaze gutwara ibikombe ou bien ifise abakinyi beza, kuki ari wo Flambeau ikara? Naravye match ya Aigle Noir, ndaraba match ya Musongati, Bumamuru, Vitaro, umengo heba mwarayikariye, ariko hageze ku tugwi duto wapi? Ni kubera iki rero tubwire. Bon, ico novuga nibaza yuko hashobora kuba harabayemwo kwijajara, kuko imigwi iyo umuntu agiye gukina n'imigwi ikomakomeye kenshi n'umukoci ntibisaba yuko amotiva abakinyi. Iyo yonyine bari motivation kugira ngo umukinyi yitange. Novuga yuko icatumye ahanini amamatch entre guillemets twita mato yaratugoye, nibaza yuko hashobora kuba harabayemwo kwijajara kw'abakinyi cane cane. Kwibaza yuko abamenyereza bategura bijya nyene. Abamenyereza bategura bijya nyene, discours ya Maria indi nyene, kandi kira match tuyifata nka finale. Mugabo birashikaho umukinyi
yibaza yuko atsinda match itaraba. Flambeau du Centre Yego. mu kibanza ca gatatu tuvuge ko ari ya Big Four abamenyereza bama bavuga canke mwebwe indani bama babwira ibindi ko buri kizigenza amavugana kenshi n'umumenyereza bababwira ko bashaka iki iyi Big Four gusa. Novuga yuko muri Flambeau nta gihe na kimwe bigeze badusaba ngo tuje muri Big Four. Igihe cyose dutanguye shampiyona objectif yacu aba ari ikibanza ca mbere, kuko uravye n'imyaka 3-4 iheze kenshi twabaye aba kabiri, ntiturarenga ikibanza ca kabiri. Novuga ko kwa Medici niho twabaye aba mbere, mugabo ahandi hose twabaye aba kabiri. Aho hose naho tuba aba kabiri objectif yacu iba yapfuye. Ni kuvuga yuko nta gihe na kimwe bigera badusaba ikibanza ca kane, iminsi yose n'ikibanza ca mbere. Tutabaye aba mbere ni kuvuga yuko tuba twaciye akote ya objectif yacu. Amis uri umukambwe kandi umaze imyaka itari mike muri equipe ya Flambeau du Centre y'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu, mwatakaje Bumamuru ibatsindira hariya mu Kayanza, hariya mu Cibitoki, vyoba vyaravuye kuki? Sinzi yuko novuga yuko ari malchance canke novuga yuko sinzi, ariko twama twitegura uko bishoboka kose kugira ngo dutsinde, mugabo bikanga ku kanyuma. Igihe mwatsindiwe mu Kayanza bamwe bavuze ngo ni malchance Omar ngo igikombe biramucika. Yego. Ubwa kabiri siwo yarari yari mu muciro. Yego. Ubwa gatatu siwo yarari yari dodi. Oya tubwire indani namwe ubwanyu. Ubwa mbere nonze kwanza nkavuga kuri ico ca mbere wahereyeko, kuba twatakaje amafinale 3 kubamenyereza 3 batandukanye, pour dire que ico ca mbere waruvuze yuko ngo peut-être yuko ishobora kuba ari malchance ya Omar, sico urumva kuko n'abandi zarabashikiye. Hama ngarutse kuri ico muvuga ati indani nta kintu coba gihari, novuga yuko ivyo ni ibintu bishika kenshi muri football. Birashika kenshi ugasanga hariho umugwi biwugora, kandi plus tuguma dutakaza amafinale plus hacaba pression kuri twebwe igihe tugiye gukina finale. Urumva sinovuga gusa ngo nizo finale zitatu za Coupe du President, hariho na zibiri za Nkurunziza Cup, hari ibikombe bibiri vya Primus League twatakaje ku kanyuma. Ivyo byose nibaza yuko bize bidushirako pression abakinyi basanzwe bahaye, kumva yuko utegerezwa gutsinda finale bikahava bikuremera. Niko nibaza, mugabo sinovuga yuko umurongozi ari ikintu oya. Uri mu bakinyi bahamagawe kuza gutegura zino nkino za CHAN kuba uri mu Rwanda, wewe ubwawe bivuze iki? Iyi ni fierté, sinobihisha, ni fierté kandi ni indoto ndibaza umukinyi wese bari gukina Primus League. Novuga yuko ari honneur kuba nahamagawe. Nivyo urutonde rw'abakinyi 23 ni uraja abona, ariko Uganda bamavuga ngo ni bête noire canke igisiga cirabura ku Burundi. Muri ko murategura ico? Ivyo deja bisanzwe bizwi, biranavugwa, namweje kubivuga niko bimeze. Mugabo muri football ndibaza yuko football ntirespecta kahise karahindurwa muri football. Urumva twebwe turashobora kuba bambere duhinduye ako kahise ko kuba Uganda ari bête noire y'u Burundi. Ndibaza bivanye n'imimenyerezo twatanguye ejo na objectif abamenyereza baduhaye, ndibaza ivyo bintu bizovaho. Iyi objectif ni kuba qualifié. Nkuko muri 2014 vyabaye, namwe mubisubire kugira ngo mutange message yuko Primus League Burundi dakina abakinyi bari hasi. Ego. Nico nibaza yuko ariyo message ikomeye, qualification niyo message tuba dutanze ku bakinyi basanzwe bakina ngaha no ku bantu basanzwe bakurikirana Primus League en general.